Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ku mazina nitwa Patrick Ndikumana, ndi umukristo ninjirira hano. Ndanezerewe kuri uyu munsi ko Imana yabigomvye ko dusangira ijambo kuri iyi tariki y'uyu munsi. Kwa Mungu heze arumutama yaciye hano aravuga ku by'agatama k'ibwami gahora kabonye. Burya umuntu w'umutama arinze yitwa umutama aba yarabonye byinshi. Arinze abo w'ibwami wewe aba yarabonye n'imanza zitandukanye n'ingene zicibwa, abazi n'ijya kubwira iyo akuraga. Yaravuze kuri Simeyoni na Lewi. Uyu munsi ndagatishijemwo kuko nanje nagomba mvuge kuri aba bana bandi. Nagomba mvuge ku mwana yitwa Reyubeni, Gadi n'uwitwa Manase. Igihe akagatama kariko karabwira amajambo abana biwe Simeyoni na Lewi, karabwiye kandi na Reyubeni, Gadi na Manase. Nibo nagomba ngo tuvuge ko uyu Reyubeni naho yari yaruriye uburiri bwa se, uri kurasoma 49 itanguriro 3, urabona ko avuga ngo yari akarenzo mu bubasha, kandi nk'uko amazi ngo asuriranya niko nawe yarari. Bisigura ko muri we naho yari yakoze ikosa, yari umunyenkomezi kandi yari akomeye, yari ingwanyi. Turabona Gadi ngo Gadi igitero kizomutera, ariko nawe azogihindukirana agice ibitsi. Urabona ivyo umutama muvugishwa ko avuga ati muri kazoza uzoba umuntu ugwana ukanesha, uzoba ukomeye. Manase nawe yari umwana wa Yosefu umuhungu wa Yakobo, ariko kandi Yakobo ashima ko aba bana uko bavukana ari babiri, Manase na Efraimu baba abana biwe. Hageze yaho abahezagira, Yakobo abwira Yosefu azana abana biwe kugira ngo abahezagire. Yosefu afata umwana mukuru amushira ku kuboko kw'iburyo, Manase amushira ku kuboko kw'iburyo, afata mutoyi Efraimu amushira ku bubamfu. Umutama ageze yuko ahezagira aba bana Manase na Efraimu, acaranyuranya amaboko, ukuryo aguhindukiriza kuri Efraimu, ukubamfu agushira kuri Manase. Haleluya. Ijambo tuza gusangira uyu munsi, urufatiro ruvuga ngo ubona iki imbere yawe. Ubona iki imbere yawe. Yosefu abibonye arakomindura ati dawe suko, ariko se wiwe aramubwira ati ihorere mwana, ndabizi. Haleluya. Aho nubwo yari kumubwira ati mwana wanje nabonye byinshi, burya na jewe umugisha mfise wari wa mukuru wanje, agatama k'ibwami gahora gahabonye. Imbere yawe urashobora kuba uri kurabona akarenganyo, ariko Imana yo mu ijuru irazi ikiriko irakora. Aramubwira ati ndabizi mwana wanje, ndabizi. Tugomba dusoma ijambo dusanga mu guharura 32 ku murongo wa mbere gushika ku 17. Ubona iki imbere yawe.
guharura 32 umurongo wa mbere dushitse ku 17, ariko reka tubanze dushitse kuri 5 turaza gusubira gusoma iyindi mirongo. Guharura 32 rimwe gushika kuri 5. Abareyubeni n'abagadi bari bafise ibitayega vy'isinzi, babonye igihugu c'Iyazeri n'ic'Gileyadi ko ari ahantu h'amaragiro meza. Abo bagadi n'abareyubeni baragenda babarira Mose na Eleyazari umuherezi n'abakuru b'ishengero bati, Ataroti ni Diboni ni Yazeri ni Nimura ni Heshiboni ni Eleyare ni Sebamu ni Nebo ni Beyoni, igihugu Uhoraho yaneshereje ishengero ry'Abisirayeli, ni igihugu c'amaragiro, kandi twebwe abasavyi bawe turabanyenka. Bati, nambu tugiriye neza, emera ko duhabwa iki gihugu kw'ishamvu twebwe abasavyi bawe, nturinde kutujabutsa Yorodani. Imana dufashe cyane. Ijambo turiko rivuga ngo ubona iki imbere yawe. Aba bagadi n'abareyubeni baravye mu biganza vyabo babona ubutunzi, baravye mu biganza vyabo babona hari bitayega, bahabona inka, bahabona intama, bahabona intogoba. Baravye imbere yabo bahabona ibisagara vyiza cyane. Haleluya. Bamaze kubibona baca baravuga bati, twebwe ivyo kubandanya urugendo bihagararire ngaha, turakwinginze nitwirirwe turajabuka, twebwe twigumire ngaha, kuko mu biganza vyacu turafise ubutunzi bwinshi, n'abana beza n'ibitayega vyinshi. Turabona n'imbere yacu aya matongo yose twakudondeye, yewe Mose, turabona two kwigumira hano. Ariko ivyo kubandanya urugendo twebwe turabihagaritse. Ubona iki imbere yawe? Urashobora kuba ubona ubutunzi, ubwo butunzi bwakubujije kubandanya urugendo. Urashobora kuba mu biganza vyawe hariho ibitayega, ariko ukavuga uti, jewe umutwaro carakemutse. Arabana Imana ihezagira bene data, akaraba ibitayega ngo rega bugi cyo nasengera cariki. Cyo nasengera cariki, uwizeye Yesu Kristo yandikiwe ijuru naramwizeye, ubureri vy'ibikogwa nibaza yuko nta mwanya mfise. Uboniki imbere yawe. Urashobora kuba waravuye ruguru. Hari abantu benshi ngaha mu gisagara bavukiye ruguru. Yaravuye ruguru ashika mu gisagara, arabona mu gisagara naho kuba, avuga ati, jewe rero ivyo kwishengero hariya anyi nibiyo birambangira, mbanze ngende gupagasa. Uboniki imbere yawe. Uboniki imbere yawe. Ibi bintu rero Mose avyumvise bimuguye mu matwi. Babonye mu biganza vyabo babona ibitayega, baravye imbere yabo babona ibisagara vyiza birimwo amaragiriro. Baravuga bati, Mose, turakwinginze twe twigumire ngaha, ubibandanyiriza urugendo, twebwe twashitse. Uyu munsi nagomba nkubwire usuzume ivyo ubona imbere yawe. Mose vyaramubabaje. Nagomba ndababwire ndabibutse, abareyubeni bari abantu bakomeye, kuko muribuka amajambo se yababwiye ngo yari akarenzo mu bubasha, ariko yahagaze bicaye ati, twebwe nimubandanye, twebwe twashitse. Twabonye abagadi ngo bari bafise amasezerano, hari ivyo Imana yari yarabavuze ko yuko bazobatera ariko bakazonesha, ariko biboneye ibiri mu biganza vyabo, babona n'ibiri imbere yabo. Baravuga bati, Mose, niko turazi kugwana, turi ngwanyi, turakomeye, turi kwa amasezerano, ariko twebwe twigumiye ngaha. Mose byaramubabaje cyane. Hariho abakristo abo twari kumwe mu rugendo, ariko uyu munsi babonye mu maboko yabo hariho ibifadika. Ubu unya mu bikorwa nta mwanya uhari, ariko tugezaho kubabaza abarongozi bacu. Dusome ku murongo wa 6, dusome no ku murongo
w'indwi tugeze ku 9 haravuga ngo guharura 2:6 gushika ku 9. Mose yishura abagadi n'abareyubeni ati, none se bene wanyu baze baje mu ntambara namwe mwiyicariye hano? Niki gitumye murandura imitima y'Abisirayeli kugira ngo nibajabuke ngo baje mu gihugu Uhoraho yabahaye? Uko niko nabaso bakoze hamwe nabatuma gutata ico gihugu ndi Kadeshi Baruneya, kuko igihe baduga bakaja mu gihogoro citwa Eshikori bakitegereza ico gihugu, bahavuye barandura imitima y'Abisirayeli ngo boye kuja mu gihugu Uhoraho yabahaye. Iki gihe Imana irabwira Mose ati, toranya abakuru mu miryango uko ari 12 ubarungike bagende gutata. Ndababwire Mose yari gushobora kubwira Imana ati, Uhoraho wewe tuyaga imbona nkubone, ndakwingize sinirirwe ndatuma batasi, kuko muri bo ari abatashobora kubibona neza, nibashobore kubona n'ibinyegeje ntibabone neza ingene kijya gihugu twogitera. Ariko Mose aremera Imana ikoreshe muri iyo nzira, ica iratoranya abakuru mu miryango uko ari 12. Mose arababwira ati, genda rero mutate igihugu, genda mutate igihugu, murabe ingene kimeze, murabe abantu baho, murabe ko gitunze, murabe ko gikenye, murabe ingene bimeze. Barahaguruka baragenda. Nagoma ndababwire, iyo umuntu agutumye kugenda gutata, nukuvuga nubugiye ngo gusenga ube mu mpemu, urabisha amaso, ukumvisha amatwi, ugakorakora, ugakoresha akarimi gasosa. Baragenda barabikora, bararaba igihugu, barakigenzura, barakiraba neza. Bamaze kukibona bagarutse, barashikiriza raporo. Kandi raporo batanze, umuntu akubwiye ati genda urabe, uvuga ivyo wabonye, uvuga ivyo wabonye. Nico gituma aragomba nkubwire iri jambo ngo ubona iki imbere yawe. Bashitse imbere ya Mose baravuga batumviriza Mose, twebwe ivyo twabonye, twese ivyo twabonye n'amaso yacu, ico gihugu kirimo ibigatanya. Ico gihugu twagiyemwo, ico gihugu gifise inzitiro z'amabuye, ico gihugu kirimo abanaki. Nukuvuga ico gihugu kirakomeye gose, ivyo twabonye ntawo bivuga, barakomeye cyane na benshi, kandi ico gihugu kirimbuka ni ciza, ariko abaho wapi kabisa. Uboniki imbere yawe. Aba bagabo bace batangura kudahuza kuri raporo bariko barabwira Mose n'Abisirayeli. Abagabo 10 muri bo baravuga bati, twebwe rero Mose imbere yabo uko twabibonye tumeze nk'inzige. Nukuvuga bo dufata bakadufyonda ivyacu bigahera, kandi nabo nyene baturavye niko turi. Uboniki imbere yawe. Baturavye yewe Mose babona kweri koko two tumeze n'inzi, kandi imbere yabo niko turi, niko twabibonye. Abagabo babiri mu mitima yabo kumure bavuze bati, erega aba bantu bose bavuze 10 twari kumwe niko biri. Kumbure Kalebu yabwiye Yosuwa ati, ariko Yosuwa uribuka na cagihe imbere yacu twabona ikiyaga gitukura, inyuma yacu twabona ingabo za Farao, none bajya barakomeye kurusha bimwe twabona. Kumbura undi agacabwira mugenzi we, erega mugenzi nacagiye mu bugaragwa twarabonye ibikomeye, urazi kurya umutsima utazi wawe ucumvye, urazi kuronka amazi mwibuye. Kalebu ivyo nukuri, reka rero ndakwereke Imana yacu
ibi twabonye irashoboye kubihindura. Yesu ashimwe cyane. Aba bagabo babiri barahagarara imbere ya Mose baravuga bati umviriza Mose, ahubwo twatevye tutuga ubunyene turabajya bwa mutsima. Yesu ashimye. Ubona iki imbere yawe? Hari igihe uhagarara imbere y'ikigeragezo ukiraba ukisuzugura ugaca wibagira vya bindi byose Imana yakoze ukabona ko ubwawe burangiye. Nagomba nkubwire ivyo ubona imbere yawe ntibigutera ubwoba. Subiza amaso inyuma wibuke ivyo Imana yakoze. Haleluya. Subiza amaso inyuma urabe. Yosuwa na Kalebu baravuga bati umviriza Mose. Nivyanditse vuga ngira barabimubwiye ati ibi bakubwiye niko twabibonye, ariko hari ivyo Imana yakoze biruta ibi. Ahubwo watevye tuduge tubatere. Tuduge tubatere. Ubona iki imbere yawe? Hano majambo twasomye rero turabona Mose abagadi n'abareyubeni bamaze kumubwira bati twebwe twigumira ngaha nitugenda. Arababwira ati mugira mukore nk'abo sha murambabaje mu mutima. Mbega bagenzi banyu dusangiye urugamba bo babandanye ku rugamba namwe mwizibamire. Nagomba uyu munsi wiyumvire. Nagomba uyu munsi ufata kanyu urabe ivyo uri kuraraba. Ushobora kubona ibitayega mu maboko yawe, ushobora kubona ibibazo imbere yawe, ariko ugaca uvuga uti gusenga nerega ntacyo bitwaye, nzogenda nonsakanya n'ibibazo vyanje kuva aho nasengeye Imana ntimbona, Imana ntinyishura. Ariko kubugeze ngaho hari iki Imana yakoze. Ndibuka igihe kimwe narabibabwiye, narabonye ivyo bihe vyose. Hari igihe numva amajwi ndiko ndasengera umuntu ngo hautaweza ungari mutoto chanda koma induru ati nimuze mu ntabare. Ariko ndibuka yuko hariho n'ikindi gihe nahagaze ndafata umurozi n'amaboko. Yesu ashimwe. Wibuka ivyo Imana yakoze. Wibuka ivyo Imana yakoze. Ubona iki imbere yawe? Ivyo ubona nagomba ndakubwire nibigutera ubwoba. Nibigutera ubwoba namba uhagarare gusa urabe ingene Imana ikugwanirira. Abagadi n'abareyubeni bararaba bariyumvira baca barahumuriza Mose. Icyo uyu munsi ukagaruka. Yesu ashimwe cyane. Ukagaruka ku Mana ugahumuriza abo mwari kumwe mu rugendo, ukaremesha abo mwari kumwe mu rugendo, ukavuga uti ndagarutse mu bikogwa, ndagarutse gukurikira Imana yanje. Turabe amajambo bamwishuye. Turabe ku murongo wa 16 na 17. Guharura 16 na 17. Ngo maze baramwegera baramubwira baterega hano twohaca amararo gusa n'amasho yacu n'imikuku tukubaka n'ibisagara vyaho dusiga abana, ariko twebwe ubwacu tuzoba twiteguye ibigwanishwa kugira ngo tugende imbere y'abandi b'Isirayeli gushitsa aho tuzoba tumaze kubashikana ahabo, kandi abana bacu basigare baba mu bisagara bizitijwe kubwo gutinya bene igihugu. Baramuhumuriza rero. Guhera uno munsi turasiga abana bacu, vya bindi vyose twabona turabisiga kugira ngo tubandanye urugendo. Yesu ashimwe cyane. Nagomba ndaguhamagare. Hari ivyo ubona imbere yawe, hari ivyagusamaje. Uyu munsi nagomba nkubwire urugamba rurabandanya. Siga vyose uze dusenga Imana. Ndarangije. Ubona iki imbere yawe? Urashobora kuba ubona ibitayega mu maboko yawe, maze ivyo bitayega bikagusamaza, ugatangura kubona muri korale kwa rugutumwanya, ugatangura kubona ko kuba mu basenzi umutwaro wawe warishuwe, ugatangura kugenda bukebuke. Ariko nagomba nkubwire kaze usenga Imana kugira ngo urugendo rubandanye. Abagadi n'abareyubeni baribuka ati erega twebwe abareyubeni turi ngwanyi. Abagadi bibuka isezerano ko bazotegwa ariko batsinde baneshe. Nagomba nkubwire tuzotsinda naho bisuriranye.
naho bisuriranya, naho imbere yacu tubona umengo niko turi, wo dufite nuko turi, turakenye niko turi, ariko nagomba nkubwire Imana yacu yakoze bikomeye, irashobora gukora ibindi. Usenga Imana rero, nagomba ndagutumirire dusenga Imana. Dusenga Imana kugira ngo ubwire Imana aho wananiriwe, ubwire Imana ivyo wabonye, uranduka umutima, reka kuranduka umutima, ariko nagomba ngo wizere Imana. Twabonye ijambo ryaturongoye mu gusenga ngo ntunyiganyizwe. Yesu ashimwe cyane. Ntunyiganyizwe n'ivyo wabonye iki imbere yawe bituma ucika ivutu, ariko hari ivyo Imana yakoze, hari ivyo Imana yakoze ku bugingo bwawe. Nagomba ndakubwire uhaguruke dusenga Imana, wisabira inkomezi, nucika ivutu n'ivyo uri kurabona, nuranduka umutima n'ivyo uri kurabona biriko biraba, ariko nagomba ngo uhamagara Imana, duhamagara Imana, dusenga Imana. Ivyo tubona tuje mu mwemu, niturabisha umubiri nk'aba batasi babonye ibigatanya, babonye ibibazo imbere, baravuga bati twebwe rero nitukira abantu turi nzige. Oya, uri umuntu kandi wacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ngwino dusenga Imana. Hari impera ikomeye cyane tuzohabwa, tuzokwambika ibitsibo nitwanesha urugamba. Turaba amajambo ari muri Yosuwa 22 ku murongo wa 1 n'uwa 3. Ari kubandanye wiyumvira ivyo bigutera ubwoba ko Imana ishoboye kubikuraho. Mbega ubona iki imbere yawe? Yosuwa 22 umurongo wa 1 n'uwa 3. Haravuga ngo maze Yosuwa ahamagaza abareyubeni n'abagadi n'abigihimba cy'umuryango wa Manase, arababarira ati ivyo Mose umusavyi w'Uhoraho yabageze vyose mwarabishikije, kandi nanje mwaranyumviye mu vyo nabageze vyose. Ikindi kumara ico gihe cyose naho mwahemukiye bagenzi ba no kugeza nubu, ariko mwitondeye icagezwe cy'Uhoraho Imana yanyu. Yesu ashimwe. Abagadi n'abareyubeni haragera yaho urugamba bararugenda bararugwana, ku nsozero ya vyose bashyize mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Yosuwa aravuga ati urugamba rurarangiye, mwarakoze kuza kugwana. Yesu ashimwe. Nagomba nkubwire hari ibitsibo tuzohabwa mu ijuru nitwarangiza urugamba. Aravuga ati urugamba rwarangiye, abagadi, abareyubeni n'igihimba cy'abamanase, ivyanyu mwarabisize, ivyanyu mwarabitaye, uyu munsi urugamba rurarangiye, nimwigire amahoro, muruhuke muri intwari. Tugiye gusenga. Ntawaretse byose, ntawaretse abavyeyi, ntawaretse abana, umuryango ivyo afise kubw'ubwami atazobishumbusha. Ubona iki imbere yawe? Tugomba dusenga Imana. Maniga kangwa na shamu